Shalom shalom bakundwa, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene data Nsengiyumva Hervé agarutse. Turi ku musozo w'icigwa itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera mu kiganiro dukunda ijambo, ariko ikiganiro kirabandanya, ibindi vyigwa nivyo bizoza birakurikira. Kumbure tuzoza turaronka n'abandi baza kudusangiza ivyo umwami Yesu azoba yarabaganirije, kuko nk'uko ikiganiro kivuga dukunda ijambo, turagomba ko umwami Yesu Kristo mpwemu yera adukundisha ijambo ry'Imana. Twiga turonka ivyigwa bidufasha gukunda ijambo ry'Imana, kurisoma no kuriserangura, kugira ngo turushirizeho kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ego, mu biganiro biheruka twarabonye ingene umwami Yesu Kristo yashikije amategeko. Twarabonye ingene isezerano rya kera Imana yarisazishije ikazana isezerano rishasha, kandi twarabonye ko Yesu yavuze ngo je sinazanywe no gukuraho amategeko ariko naje kuyashitsa. Uko kuyashitsa rero ni igikorwa cakoretse mu buryo buhambaye. Ndagomba tugire conclusion y'iki cigwa cose kugira ngo turangize kino cigwa c'itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Tubiraba mu bintu bine bisanzwe, ariko bishobora kuduha umuhora wo kubandanya turondera n'ibindi, kugira ngo niyo dusoma ijambo ry'Imana dushobore gutahura amajambo amwe n'ayandi. Reka tubanze dusome ngaha. Murazi ko mu cigwa caheruka twabanje gusoma muri Yeremiya, aho Imana yerekana ingene isezerano rishasha ribaye. Turariraba rero mu Yesu Kristo wa wundi aje kurishitsa avyivugira nawe. Matayo igice ca 26 kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 28 haravuga ngo, bariko barafungura, Yesu afata umukate, awushimira Imana, arawumanyura, awuha abigishwa biwe, avuga ati, nimwakire murye, n'umubiri wanje. Yongera afata igikombe, agishimira Imana, arakibaha, nimwakire munywe mwese, aya n'amaraso yanje y'isezerano asesekeye benshi ngo baharigwe ibyaha. Aya n'amaraso y'isezerano asesekeye benshi kugira ngo baharigwe ibyaha. Mu gifaransa aravuga gute? Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous. 28. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Aho isezerano rishimangiwe. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Ahandi turabona ko Yesu yavuze ibinyene, basubiramo ibinyene ngo iki ni igikombe c'isezerano rishasha ku bwanyu no ku bwa benshi. Ni muri Luka, ntitwasoma. Reka turabe ivyo bintu bine rero twihuta dusa n'abarangiza, kugira ngo umwami Yesu Kristo azoshishikare kubaganiriza vyinshi. Turavye mu mfunyapfunyo, icambere kitwereka itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera, ni icambere, amategeko yari yanditse ku bisate vy'amabuye. Twabibonye ko ukeneye kubibona ni muri Exode canke Kuvayo 34 umurongo wa mbere. Ariko mu isezerano rishasha ayo mategeko yari ku bisate vy'amabuye, Imana yayanditse ku mitima yacu. Ariko aha numva no hasoma Abikorinto ba 2:3, muragaragaza ko muri kete ryanditswe na Kristo ryavuye mu gikorwa cacu n'irangi ry'ikaramu, ariko ryanditswe na mpwemu w'Imana nzima, atari ku bisate vy'amabuye, ariko ku bisate vy'imitima y'abantu. Ivyo turabizi neza kubera ukwizigira Imana guhambaye dufise muri Kristo. Ntitwibaza ko dushoboye gukora ikintu na kimwe kubw'inkomezi zacu, ariko Imana niyo idushoboza gukora vyose. Imana idushoboza gukora byose kuko amategeko yayanditse mu mitima. Bo mu isezerano rya kera amategeko yari yanditse ku bisate vy'amabuye, bagahamagarirwa kuyashitsa no gukora ivyo avuga, mugabo nta bubasha vyari bifise muri bo vyashobora kubakiza. Turabona ico ni cambere. Ikigira kabiri, amategeko ya Musa yari n'intege nke ku bwa kameremere kacu.
reka nsome mu gifaransa sigure mu kirundi kubera ko niho havuga neza. Abaroma 8:2 haravuga ngo car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré. Ngo kuko itegeko ry'impwemu ryaduhaye ubugingo ngo mu kumatana na Kristo Yesu ryaratubohoye itegeko ry'icyaha, la loi du péché et de la mort, itegeko ry'icyaha n'iry'urupfu ari ryo rya tegeko rya Musa. Gatatu rero ngo car ce que la loi était incapable de faire, ngo kuko ivy'amategeko aya y'ivyaha n'urupfu canke amategeko ya Musa atarashoboye gukora, parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, kubera kameremere k'umubiri katuma ayo mategeko atagira ububasha. Dieu l'a fait, il a envoyé son fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, kugira ngo Imana ikore umuti wo kurangiza ikibazo c'icyaha, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Ngo Imana yahanye icyaha cari mu bantu kivuye ku mategeko. Icya gatatu tubona ngo amategeko yatumenyesha icyaha mugabo nta bubasha yari afite bwo kutubuza kugikora. Aho turabibona mu Baroma igice c'indwi aho Pawulo yiburanya kuva igice c'indwi ku murongo wa 5 ugasimba ku murongo w'indwi n'uw'icenda, mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 56 no mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 20. Ariko Yesu yaduhaye intsinzi ku cyaha. Abikorino ba mbere ndahasoma aha, n'Abikorino ba mbere igice ca 15 umurongo wa 57 haravuga ngo 1 Corinthiens 15 verset 57 haravuga ngo 57 haravuga ngo ariko Imana ishimwe kwiduha intsinzi muri Kristo Yesu. Ko 56 babayejeje kuvuga ngo kuko icyaha ngo nuruboyi ruza n'urupfu, ngo kandi ubushobozi bw'icyaha buri mu vyagezwe. Icyaha nuruboyi ruza n'urupfu, ubwo ruboyi ruza n'urupfu rukuye inkomezi hehe? Mu vyagezwe. Amategeko ngo ubushobozi bw'icyaha buva mu mategeko, ngo ariko Imana ishimwe kuko iduha intsinzi muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu niho twaronkeye intsinzi y'icyaha, niho twaronkeye intsinzi yo kunesha icyaha. Abakeneye kubiraba kandi mubarabe muri Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo w'8 ngo kuko ngo ukora ibitagororotse ukora icyaha ngo nuwa wa mugwanizi n'ubandanya acumura, ngo kandi ngo kuko uyo mugwanizi ngo yamye akora icyaha kuva kera, ngo ariko ngo umwami wacu Yesu Kristo ngo yazanywe no gusangangura ubushobozi bw'uyo mugwanizi. Ni ukuvuga ngo umugwanizi yakora icyaha akandukiza abantu gukora icyaha, ariko Kristo Yesu yaje kumwambura ubushobozi n'ububasha bwose, nk'uko na Pawulo yongera akabivuga mu Bakolosayi 2 umurongo wa 10 kuva ku murongo wa 14. Turangize rero icyanyuma cya kane cyerekana itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Itegeko rya Musa ryararuhije abantu. Ni ukuvuga muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 32 baratwereka ko vyarabananiye kuyashitsa kubera iki yaragowe. Mugabo itegeko rishasha muri Kristo Yesu ngo ntiriremera. Ivyo navyo turabibona muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 3. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko gukunda Imana n'ukwitondera amabwirizwa yayo, ngo kandi amabwirizwa yayo ntaremereye. Mu Gifaransa niho havuga neza, haravuga ngo car aimer Dieu c'est accomplir ses commandements, ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Ayo mategeko mashasha y'Imana ngo ntaremera. Imana ibahezagire. Ndagomba ko mutahura isezerano rishasha umwami Yesu Kristo yaje gutanga ubuzima bwiwe no gushitsa ibyari byarananiye abantu, kugira ngo bazomwizera bose imbere y'Imana baharugwe nk'abashikije amategeko. Ikiza cyo mu isezerano rishasha, mu isezerano rya kera basabwa gukora, ariko mu isezerano rishasha dusabwa kwizera uwakoze hanyuma Imana igashima.
hanyuma twebwe n'ibikorwa dukora uno munsi Kristo Yesu akorera muri twebwe, niwe agenda aragaragaza rya shusho ry'amategeko, niwe agenda arashitsa icyo amategeko avuga biciye muri mpwemu yera, nka kurya twasomye mu Baroma igice c'8 kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 4, barashobora gutahura vyinshi. Nuko twabanye urugendo rwiza muri iki cigwa c'itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Turabona ko mu isezerano rishasha umwami Yesu Kristo ari wakorera muri twebwe, ariko mu isezerano rya kera Imana yagomba ko abantu bakora kugira ngo bashimwe. Mugabo twebwe mu isezerano rishasha Kristo Yesu yaritanze, birashimwa n'Imana. Hanyuma twebwe abamwizeye bose Imana yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ngo nibo bizeye izina ryiwe. Kandi mu isezerano rishasha uno munsi ibibwirizwa n'amategeko ntidusabwa kubikora, dusabwa kwizera Kristo Yesu, hanyuma Imana ikaduharura nk'abashikije ivy'amategeko avuga kandi akora. Mu isezerano rishasha turafise amategeko atugenga. Amategeko atugenga dushatse twoyabona ntituhasoma, mugende musome muri Yohana 2:3 umurongo wa 22 na 23 niho havuga ngo itegeko ry'Imana ni rimwe, rivuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Irindi tegeko naryo rivuga ngo nimwizere uwo Imana yatumye. Kwizera Kristo Yesu niryo tegeko rya mbere ry'Imana mu isezerano rishasha. Itegeko rya kabiri naryo no gukundana nk'uko Kristo Yesu yadukunze, kandi ngo nico cagezwe gishasha yadusigiye, nk'uko tukibona muri Yohana igice ca 13 umurongo wa 34. Umwami Yesu abahezagire. Nizere ko iki cigwa kiriko kirabafasha kandi kizobafasha gutahura vyinshi no kumenya gusoma ijambo ry'Imana, umenye ibikwerekeye, umenye n'ivyo mu isezerano rya kera iyo tubisomye ko vyose vyavuga inkuru imwe y'urukundo, inkuru yo gucungura abari mw'isi. Twabona Kristo Yesu mu buryo bw'ikigereranyo, ariko iyo Kristo Yesu yaraje, yaraducunguye, yaradupfira. Yesu Kristo abahezagire. Numva norangiza ku isengesho kugira ngo abazokurikirana kino kiganiro umwami Yesu Kristo azobafashe gutahura igihe cyose bazoba bariko barasoma cyangwa bariko bariga ijambo ry'Imana. Umwami Yesu ndagushimiye ko abanye natwe muri urugendo rw'iki cigwa cy'itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Ugiriye neza umuntu wese yadukurikiranye kuva ku cigwa ca mbere gushika ngaha ku musozo. Reka mwami Yesu Kristo abazogenda barakurikirana bino vyigwa bizobafashe gutahura ijambo ryawe igihe cyose basomye isezerano rya kera. Ntibamere nka babandi Paulo yavuze ngo bafise mwami Yesu Kristo ng'igitambara kibafutse ku maso kibabuza gutahura itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Reka ico gitambara ngo cakuriweho muri wewe Kristo Yesu. Reka igihe cyose dusomye isezerano rya kera tubonemo wewe, n'igihe cyose dusomye isezerano rishasha dutahure by'ukuri igikorwa cyakuzanye n'ico wakoze, kugira ngo ari ivyo twizera kandi abari ivyo ubuzima bwacu bwubakirako. Urakoze kwa abanye natwe iminsi yose muri ibi vyigwa vyose. Reka mwami Yesu ugire neza n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma vyose, hamwe tubishimiye wewe. Icubahiro cyose ni cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom shalom.